Ndabaramukije abakunzi ba Amisho TV kuri micro ni Kaziguye Krista nkuko musanzwe mubimenyereye. So bose nabazaniye umushitsi muramubona umupapa mwiza ego hama kuba tari abone mwiyabone kwabikoze mwarakoze cyane gose kugoma mudukurikirana turabakeneye ego muradukeneye merci hama kuza ukunda iyi video yibuka kugira like hamwe na commentaire karibu muri Amisho TV witwa gute nitwa irakoze Clovis Clovis abahe ngozi hapa hivi naishi hapa kukatoroze mimi napanga hapo pembeni ya soko udandaza ibirato nachuza ibirato nko mu connaisseur hauje kusema kirundi kirundi ndashobora kumenya tw'ikirundi ego hama adandaza ibirato byiza murabibona ibirato byiza kandi je mba ngaho 14 jewe ni umukoreseri ni bitumugwe n'abana batatu n'umugore bibire muri town kandi ndabishima cyane kuba ndarondera nkaronka Imana ikampezagira kumbayeho je mbayeho kubw'Imana kubikora ngabo ariwe bashata byishimiye ndabitegereje kuba umugore wawe ahe muganje bango 14 aha yepfo ni hanakorera kandi none maze kanje ndiko tuyere twese mwibara batondera kuno bimeze baje ko batwirikana niko bimeze tuzaho gutana twese ko nyene ko hano ubuzima nubuko none ugirante je none usabika uburundi kogo gufasha iki uburundi iyo hacho uburundi abanyagihugu cyo tubafasha bodufasha kugira abantu bose bakonese ko kwidegemvye kandi abana ko maze gomba bomagura no hino mugabo twebwe habyishimiye nandi bibabaza mugabo twebwe ko tubayeho kwa koneseri kwa baposta dufata bakatwaka ibyacu tumiyo biherera mugabo twebwe tuhavyihanganira kubera nto bagushiye amafaranga menshi ashaka kuronka uhe mu mutahe ashonde amri yazi nkaja gukora basikiyedi ariko zigede imisi ibintu cyatyo nkayironka amafaranga mu cyangwa barabara ni kwa kuniye sigara ntake mwiga gihinduka none ngire gute je mu zangwane kono mbayeho aje mfite abana bapanze batranse umbayeho nabi ndiruka ndikunavuze muri ego bazina bidandaje mugabo birazimvye kandi birazimvye yanciye 90000 mugabo mu masi y'icumpereza ndagucira ngo cyangwa ayo mabisa nk'umwana rese nkemira ati tuyazohejeje honyene biba twaganiriye nk'ibarize tubazo gatonya akabazo gatonya tugende mu tubazo okay Uburundi urazi antukura wavutse mu Burundi navukiye mu Burundi okay ninde yazanye kwikukira mu Burundi muri Afrika nadembere kiyora okay hama yapfuye ryayi wazanye ukwikukira muri Afrika uko muri Afrika yigi yapfuye jewe hari 92 kandi mwenye kabiri je nanje nabyo bwamenye ko mwana muto cyane gose bampa mu mugongo twirukanga funa buhoro twirukanga cyane wabanga hino asinama ngaha nabaruguru nari hano niho nari indi ngo sinabaruguru nabaye ruguru vraiment kwidomisier ndakora ndiga amashuri dusanga tubasa ashinda yiga maze ngeze mu mwaka wa 6 mu mwanya mashi biranka ngiye mu windi bw'ibyankora amafaranga agezwe ategeze kuriha nje mutamu guheba ishuri ndigira kwende ubunage wanje bisamu kubana n'umugore hama muri Afrika hari ama province ngaha mvuze ngahe nda Afrika ama province 12 ko nibaza niya hari 12 yose amaze kuyajamo ayose je ahamaze kuja nta nyinshi zitandukanye yo wowe Clovis yo bamaze kujamo niyi je maje kuja Rumonge nkaja Cabara Mayengwe nkagenda Bururi hoza mu ntatembere Bujumbura nonganga Tanzania najabutse ho ndagenda Kigoma ndamenye ko byabaye
aho sina ntamu ntagende mbwa cye mbona amaherezo yanje wo munza ni mu rugo ngo jewe ndi gamwe itawu none ubuzima ndera muryango wanje kubera nawe bihagaritse ubu uzakunsha kunyerereza na hanze nkoreye dwaye nk'abandi twubaka amatari nk'abandi ko rubaka none Clovis warize wageje mu wakanga mu gatanu ibintu vy'ama largeur na longueur urabizi ibyo nashaka kubimenya ibaye ko nk'ibyibuka bizi imyaka myinshi none longueur genda gutya canke longueur genda gutya largeur kagenda gute longueur longueur genda gutya igenda wizi ibintu bisanzwe ahubwo kuja imbere gusubira inyuma niko bimeze aho ni sawa twarize sha Clovis twarize mbwo ntitutaro reka tubazanye duharo we mu biharuro wari ubishoboye ibiharuro byacanga cyane gose kweri ndakubajije neza question dukinyuze emwe wo kubesha nanyo reka tupfe kugerageza tuba tworoshe sinabizi kabisa sinzi ndabishobora kabisa Yesu wenyene aje kubati mwananje kira gucya gwame anyinji basi ngira president wo muri Afrika yitwa gute ako kunaniye president muri Afrika president muri Afrika uburundi bwacu wo muri Afrika Afrika nini yayi wacu bacha kumenya president wo muri Afrika baje wendi wa hafi na hafi urumva ko intuzenya kwenda da Amerika yo urumva je wa hafi ni wenzi cyane nabonye mugabo ntare ugamba ndabimenya mu shule cyamba ntama ega mu ishuri haho haruguru muri ntuzenya muri Gitega namenye mbandazi ko bimeze hari ikintu nashaka kumfasha urabona ko abarundi tuvuga ngo le Burundais hama abanyarwanda tuvuga le Rwandais abakongomani naho tuvuga abakongomani baje abarundi oya nkuko tuvuga le Burundais le Rwandais mu gikongomani mukongomani abakongomani mukongomani jewe sindamenya byo bundi ngene bayivuga gerageza turana kugerageza avuga anga barundi ngo singene bameze ico je menyereye ko ari we kwabaye ko mvuga uko jewe nikibemenya n'iconze niyo mabati jewe niyo mbati ngo sabe ngo yangene ni kwamenya ngo menyereye nta bindi mbamenya niyo mujye kongomani jewe ntazi ko Burundi nije ntavyo ndatahura aho ni bon mugabo gitangiye mu president muri Afrika muri Afrika wacu ubu nyine hari ubu nyine hari amana yanje uwo ndamukunda gose ni mutama ni mutama gose kana ndamukunda gose kabera mugabo yitwa gute Evariste voilà president muri Afrika yacu Evariste none ko bitoye none gusa wase kungira ati reka situgene muga Clovis aho tugenda tutakoze gaharuro na kamwe vraiment twarize akiyamuna warahimye sicho kumenya gaharuro nk'umwana basi nko icenda kugwiza gatatu ya kugwiza gatatu habaye we kunja nakwe cyane icenda kugwiza nane cyo noshobora kunja nambare ejo ntavye sije kurampereza icenda kugwiza kabiri geza Gizo icenda jewe nakubwiye ibiharo bye birangora namye ikirundi calcule gatatu basi cagura muri 21 27 oya ico ntoramwo muwo mwame ngibina kimwe je cyagatanu ni chance boye cyane cyagatanu reka tuje ku gatanu kugwiza gatanu ashico nanje nenda gishoye mu uwo mbese nawe utangiye Ubyo nashaka si yampemba nko ndakora n'igiye ukazi kiwanje nambare okay kaduheze ikiganiro sha Clovis okay turabaseze fuka kajamo karimo gira abakunzi ba Misho bakunzi ba Misho TV miye baita Irakoze Clovis hivi nashukuru sana hivi kuwaona hapa milango kisini yaona hivi napendaka sana Misho TV. Mimi nashukuru sana. Na twagiye kwakira Clovis. Merci sana kunipokea.
Ego wakoze turabasezeye abakunzi ba Ami Show TV nizeye iki kiganiro cabaryoheye. Urashaka amakuru mashasha meza kandi agezweho fyunda subscribe kuri Ami Show TV. Amasanamu meza akoze ku binga budasanzwe L trending iriho ku bwanyu. Barindwi mwifuza indirimbo zikoze ku binga bwa none good mixing and mastering. Ghana Key Records RTB with the key to success.